Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live no ku mirongo migufi ya shortwave. Ndingingo zigenzi turambura mu kanya kuri wa mbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu. Ubutegetsi mu Rwanda bwafashe ibyemezo bikomeye bigamije kugabanya ikwirakwira ry'indwara ya coronavirus ikomeje kuyogoza isi. Ni nyuma yuko ubwandu butanu bugaragariye mu gihugu, birimo guhagarika zimwe mu manza, amashuri ndetse n'insengero. Turajya i Kigali mu kanya kumva uko bimeze n'icyo bisobanuye. Amareta kandi atandukanye muri Afurika nayo yamaze gufata ingamba zikarije zirimo no guhagarika ingendo ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanye abarundi bagera ku 1500 ivuga ko babaga muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Ni bantu ki baziziki? N'abaturage bateje ingorane kubera ko ukwemera kwabo cyangwa se idini ryabo barimo bashaka gutangiza ntiribemerera kunyura kuri izi mashini zifata amafoto ngo babone amakara cyangwa se babone ibyangombwa. Icyorezo cya coronavirus kandi cyagize n'ingaruka ku mikino. Murumva uko bimeze mu mikino itandukanye ku isi mu biganiro bewe na Florentine Kwizera. Jacques Nitegeka arabanza nyuza amaso ku yandi makuru y'ingenzi havugwa hano kuri BBC. Jacques. Ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi byafashe ingamba nshya zirimo no gufunga imipaka no gukumira ingendo z'abanyagihugu mu gihe uyu mugabane uri mu kugerageza kureba ukuntu wabonera umuti icyorezo cy'indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko gashya ka corona. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, igihugu kibasiwe kurusha ibindi mu Burayi, yaburiye abaturage b'igihugu cye ko kiri mu kwinjira mu byumweru bikomeye cyane. Giuseppe Conte harashaka ko leta ye ifata ingahunda yo kongera kubaka igihugu. Umunyamakuru wa BBC uraho mu Butaliyani Sima Kotecha aratubwira uko byifashe. Inkuru ye muragezwaho na Fenega Kwaya. Ibintu birakomeye hano mu Butaliyani. Iki cyorezo kimaze guhitana abantu 368 mu masaha 24 ashize, mu gihe mu gihugu cyose abamaze kwandura ari hafi 25,000. Benshi biganje mu majyaruguru y'igihugu, aho bivugwa ko ibitaro byatangiye kurengerwa. Abaganga bahari baravuga yuko ibikoresho by'ibanze nk'udutambaro two gupfuka ku mazuru no ku munwa bizwi nka maske ndetse n'ibyuma bifasha abarwayi guhumeka byatangiye kubashirana. Hari kandi impungenge z'uko iki cyorezo kibanze cyane mu majyaruguru y'igihugu gishobora gutangira guca ibintu no mu majyepfo y'icyo gihugu. Muri Espanye ho igisirikare kiri mu gushyirwa mu mihanda mu gihugu kiri mu kato mu buryo bucagase. Abantu banduye biyongeyeho ikindi gihumbi mu gihe cy'umunsi umwe. Mu Bufaransa ho Perezida Emmanuel Macron araza kugeza ijambo ku baturage b'igihugu cye mu masaha make ari imbere, mu gihe hari abavuga ko ashobora gutegeka ko abantu baguma mu mago yabo. Ku mugabane wa Afrika naho umubare w'abanduye indwara ya coronavirus wazamutse cyane, nubwo bwose bakiri bake ugereranije no ku yindi migabane. Umubare wikubye inshuro zirenga 2 mu minsi 2 ishize. Harimo gufatwa ingamba zikomeye mu bihugu indwara imaze kubonekamo muri Afrika ndetse no mu bihugu bimwe amashuri n'imipaka byafunzwe. Igihugu cya Liberia cyatangaje umuntu wa mbere wanduye iyo ndwara ku butaka bwacyo. Uhagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima OMS muri Afrika, Dr. Matshidiso Moeti yabwiye BBC ko ibihugu bya Afrika bigomba gukora ibishoboka byose bigakumira kino cyorezo. Nimumumve. Mu bihugu byinshi usanga harimo umuntu umwe canke babiri banduriye ingwara mu mahanga, cane cane mu bihugu byo mu Burayi. Dufise gusa ibihugu bitatu aho dusanga abanyagihugu aribo bagiye banduzanya.
rero ubu ingufu ziriko zishigwa mu gukumira iki kiza. Ibi bikaba bishatse kuvuga ko abanduye basuzumwa hakiri kare kandi hakanakwirikiranwa abantu bose bahuye nabo, hanyuma nabo bagapimwa, aho bishobotse hose abantu bagashigwa kwa bonyine mu gihe kinaka kugira ngo ntibakomeze gukwirakwiza iyi ndwara mu bandi bantu. Agaciro k'imigabane ku isoko ry'imari ya New York kaguyeho ibice birenga 10% kubera impungenge z'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus ku bukungu. Igwa ry'agaciro i New York ryaje rikurikira igwa ry'agaciro k'imari ku masoko y'imari yo mu Burayi no muri Aziya. Amasoko y'i Paris, Madrid na Milan nayo yaguyeho ibice birenga 10%. Ibi birabanyamara mu mpera z'icyumweru gishize banki nkuru z'ibihugu bikomeye zarafatiye hamwe icyemezo cyo kugabanya inyungu zaka nguzanyo. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango. Umukuru w'abatavuga rumwe na leta muri Israel Benny Gantz yahamagariye abanyayisiraheli kugira ubumwe nyuma yaho yemerewe ku mugaragaro gushyiraho leta nshya. Bwana Gantz yasabye Benjamin Netanyahu ukiri minisitiri w'intebe gufatanya nawe mu cyo yise gushyiraho leta ashaka yaguye kandi kunda igihugu mu buryo bushoboka bwose. Yavuze ko igihe kigeze kugira ngo bashyire ku ruhande ibyo batumvikanaho. Bwana Gantz ubu hafite iminsi 28 kugira ngo abe yashyizeho leta ihuriho n'amashyaka menshi. Ejo ku cyumweru abadepite 61 ku badepite 120 bagize inteko nshingamategeko ya Israel bashyigikiye Bwana Gantz. Urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga mu Burusiya rwafunguriye amarembo amavugurura ajyanye n'itegeko nshinga ashobora gutuma Perezida Vladimir Putin yongera kwiyamamaza ku nshuro ya 5 manda ye nirangira muri 2024. Iki cyemezo cy'urukiko gishatse kuvuga ko Perezida Putin ashobora kuguma ku butegetsi kugeza muri 2036. Mu cyumweru gishize abadepite bemeje ayo mavugururwa mu itegeko nshinga. Ubu rero igisigaye nuko Sena n'ubutegetsi bw'uturere bigomba kwiyemeza, ariko ni nk'umuhango gusa mbere yuko ashyirwa imbere y'abaturage mu matora ya kamarampaka. Abategetsi muri Afghanistan baravuga ko abasirikare batari munsi ya 11 baguye mu gitero cyagabwe n'abatalibani kuri bariyeri mu ntara ya Go. Baravuga ko imirwano yatangiye mu ijoro ryo ku cyumweru maze imara amasaha menshi. Hari umuyobozi w'akarere wavuze ko abarwanyi b'abatalibani barenga 15 biciwe muri uko kuzanyaho, kandi ngo izo ntagondwa zabashije kunyaga imodoka n'intwaro. Ibi bibaye mu gihe leta ya Afghanistan n'abatalibani barimo kutumvikana kwirekurwa ry'imfungwa muri gahunda y'amasezerano izi ntagondwa zagiranye na leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi gushize kwa kabiri. Prudent Jacques urakoze. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye yibanda kuri indwara COVID-19. COVID-19 ni virusi y'icyorezo kitarabaho ku rugero ruri kuboneka ku isi, kiri gutuma kandi amaguverinoma afata ibyemezo atigeze afata mbere. Nyuma y'aho abarwayi 5 ba mbere bagaragariye mu Rwanda, ubutegetsi bwafashe ibyemezo bikomeye bigamije kugabanya ikwirakwira ryayo. Ibi byemezo birimo kubuza amateraniro y'abantu benshi, gushimangira ibikorwa by'isuku cyane cyane iby'intoki, ndetse no kureka imwe mu migenzo y'abanyarwanda nko kuramukanya bahana ibiganza ndetse no guhoberana bigahagarara. Bimwe mu byemezo bisa n'ibyatunguye benshi, ariko ubutegetsi buravuga ko byafashwe ku neza y'abaturage mu rwego rwo gusobanukirwa ibi byemezo byafashwe ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku buzima bw'abaturage. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa, ibi byemezo byafashwe wadusobanurira uko bimeze? Nibyo perezida, ibyemezo byafashwe ndetse bamwe babonye nk'ibikakaye, hari icyemezo cyo gufunga amashuri yose yo mu gihugu. Nimvuga amashuri mwumve guhera kuri mashuri y'incuke kugeza kuri kaminuza, abanyeshuri bose bategetswe gutaha, kandi ubu tuvuga bose bamaze kugera mu ngo nkurikije itegeko Minisiteri y'Uburezi yari yatanze. Hariho ikijyanye n'uko nko mu magereza abagororwa batemerewe gusurwa mu gihe cy'ibyumweru 3, ni ukuvuga ngo nta rujya n'uruza ruzasubira kuri gereza, byo kwirinda icyoba cyabaho ko ari uwavana indwara hanze akayijyana muri gereza. Hari ikindi cyemezo kijyanye no gufunga ibikorwa by'insengero. Ntabwo nk'ejo Kiliziya Gatolika basenga, Musenyeri wa Kigali
yijihije misa kuri televiziyo y'igihugu nta muntu n'umwe wigeze wemererwa kwinjira mu kiliziya. Ikindi ni ikijyanye n'ibi byo gutwara abantu muri rusange. Twari tumenyereye ko mu Rwanda bisi ziba zipakiye, bamwe bahagaze abandi bicaye nta kanya ko guhumeka, ariko ubu ngubu itegeko rishya rivuga ko bisi izajya itwara abantu bahwanye n'umubare w'intebe zirimo, buri wose bakagenda bicaye nta muntu n'umwe uhagaze. Mwambutsa, ngira ngo ni ibyemezo bikomeye nko kugira ngo wumve ko Kiliziya Gatolika yasomye misa nta mukirisitu uri mu kiliziya. Usibye ibyo hari n'ibindi twumvise byafashwe bijyanye n'imikorere y'akazi nk'abantu gukorera mu rugo n'ibindi. Byo bihagaze gute? Nibyo koko leta yatanze amabwiriza ko abakozi badakenewe cyane abashobora gukorera mu ngo bakorerayo ku kazi, hakajyayo abantu bakeya cyane, bamwe batagaragara nk'aho baba benshi ku buryo abantu benshi bikangwa bataboneka ku mirimo. Ni ukuvuga ngo igice kimwe kinini cy'abakozi bari mu ngo, abashobora gukorera mu ngo bahakorera, naho ku kazi hakajyayo bakeya cyane. None abo ngabo bazakorera hanze, abo ngabo bazakorera mu ngo zabo, byaba byigeze bisobanurwa ku buryo bizagenda? Kuko hano mu bihugu byateye imbere mu Burayi haba hari interinete mu ngo cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye, ariko nk'aho mu Rwanda tuzi ko interinete idakunze kuboneka henshi. Byaba byasobanura uburyo umusaruro wabo uzagenda? Kuri uyu munsi wa mbere icyemezo cyagomba kubahirizwa, twumvise abatangaga ubuhamya, ndavuga abakozi bamwe bavuga ko abari bafite za kompiyuta za mudasobwa zigendanwa bazitwaye mu rugo, abashoboye kuba bafite uburyo bwa interineti babujyanye, ku buryo ibyemezo bimwe byo bafatira mu rugo, niba hari serivisi bagomba guha bazikeneye bakazitangira mu rugo. Ariko simpamya ko ari hose biza gushobokera, gusa nk'ano mu mujyi wa Kigali ho biroroshye kuko interineti ntabwo igoye cyane, kandi abenshi mu bakozi bo mu nzego za leta bagiye bafite izi mudasobwa zigendanwa. Hanyuma ku bijyanye n'igihe ibi byemezo bishobora kurangirira, ubutegetsi bwigeze buvuga igihe runaka? Muri rusange urebye hatanzwe ibyumweru 2, nibyo bavuze ko ari byo bagira ngo barebe uko iyi ndwara umuvuduko wagabanuka cyangwa wagenda gute, kugira ngo babe batanga ikindi cyemezo. Gusa icyo nakwibutsa nuko nk'iki cyo gusura amagereza ho hatanzwe ibyumweru 3, ni ukuvuga ngo mbere y'iminsi 21 nta muntu uzajya gusura umuntu muri gereza. Ku bijyanye n'ikintu gisa nk'aho kidasanzwe, kubuza abaturage gusuhuzanya cyangwa se ndetse no kuba bahoberana nk'uko bisanzwe mu migenzo ya Kinyarwanda iyo uhuye n'umuntu, abaturage muri rusange barimo barabivugaho iki? Ni ibintu byoroshye ibyo byemezo byose byafashwe mu rwego rw'ubuzima nyine, ariko barimo barabivugaho iki muri rusange? Muri rusange urebye Abanyarwanda urabizi ko bakunda kubaha itegeko ryatanzwe n'ubutegetsi, urabona ko barabyitwararika, ariko nanone bakabyitwararika ubona bibabangamiye. Hari n'ubanza akagusuhuza, yamara kugusuhuza ukabona abaye nk'ubyicujije ko yarenze ku mategeko, ariko yabikoze. Hanyuma Mwambutsa, vuba tumaze kumenya ko ubu ngubu hari ubwandu bugera kuri 5 mu gihugu. Ese abashinzwe urwego rw'ubuzima bari bigeze bavuga ni bantu kibanduriye mu Rwanda cyangwa banduye baturutse hanze, cyangwa nta kintu kirambuye bari babivugaho? Nibyo amatangazo yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima avuga ko abo 5, 4 bose baje mu gihugu bavuye hanze, harimo umuhindi, hakabamo abanyarwanda 2 ndetse n'umunya-Uganda. Ariko igitangaje nuko hari umunyarwanda utagaragaza ko ari ahantu yigeze ajya kandi wasanzwemo ubwandu bw'iyi virusi. Jean-Claude Mwambutsa, urakoze cyane kuri iyo nkuru. Turakomeza rero dukurikirane amakuru y'iyo COVID-19 uko agenda akurikira. Ushobora no kuyasanga kandi ku rubuga rwacu rwa bbc.gahuza.com. Tugiye mu Burundi, ho bimeze gute rero? Kugeza ubu nta bwandu na bumwe bwari bwatangazwa ku mugaragaro n'ubutegetsi, ariko kuba Burundi buturanye n'ibihugu byamaze kugaragaramo ubu bwandu nk'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twashatse kumenya icyo leta n'izindi nzego z'ubuzima biri gukora muri iki gihugu. Tuvugana na Kazadi Mulombo Walter, umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubuzima ku isi OMS mu Burundi. Natangiye mubaza ingamba zafashwe. Le Burundi comme les autres pays Uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bwaremeje integuro yo gucunga no kwitegurira abakeneye
gutabarwa vyihuta. Igihugu mu bisanzwe congeye inguvu ku nteguro zari zashizeho mu kurwanya ikiza ca Ebola. Leta yashizeho integuro zoshirwa mu ngiro ifashijwe n'ikigo mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, kandi ibikorwa biriko birakurikiranwa na cane cane mu bibanza vyo kwinjira mu gihugu nko ku kibuga c'indege i Bujumbura, ahari umugwi usuzuma ingenzi zose. Hariho urupapuro rudonda kirangenzi ihaca, ingendo yagiye iracamwo n'iyija. Hariho ibintu vyerekana ingene umuntu asuzumwa vyategekanijwe, bikaba biri mu bwinjiriro bw'ikibuga c'indege abakozi bo kwa muganga bisunga mu gupima abantu. Hariho kandi no gukomeza ibikorwa bijanye no gukurikirana ibipimo mu malaboratoire, ibikorwa vyo gukinga ukwandura, ukwigisha n'ibindi. Nivyo nivyo biriko biraba mu Burundi muri kino gihe. Mu mpera z'iki cyumweru twashoje hari abarundi baje mu gihugu bava mu Rwanda, ariko hari amakuru avuga ko ngo habaye n'ibibazo mbere yo kwemererwa kwinjira mu Burundi. Mwaba muzi aho baherereye ubu? Abategetsi ntaco babimbariyeko, bivuga ko ata bintu nk'ivyo nzi. Ico nzi nuko twasavye yuko ibihugu harimo Burundi ko bifata ingingo z'amagara y'abantu zihuye nuko ikibazo co kwandura umugera kingana mu gihugu. Kubera abandi barundi se bamaze amezi bavuye mu Bushinwa aho iki cyorezo cyatangiriye, mwaba muzi aho bari? Sinovuga nti uyu muntu ari ngaha muri kano kanya. Ico nzi nuko igihugu cafashe ingingo yo kugumiza umwe wese mu kibanza ca wenyene mu rugo ubwa mbere. Uko amakuru mfise nahawe n'abayobozi avuga nuko abantu bavuye mu bihugu bivugwamwo ico kiza bagumye bakurikiranwa mu kiringo c'indwi zibiri bari mu ngo zabo, aho bapimwa bakoresheje akuma kabijejwe. Ikindi nzi nuko igihugu categekanije ikibanza ca bonyene ku bantu bavuye mu bihugu bivugwamo ikiza ca coronavirus, bategerezwa kumaramwo indwi zibiri. Bishobora guhangana n'iyi virusi iramutse igaragaye mu gihugu? Si ikintu gishobora kurwanywa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu canke leta ahayo gusa, canke ishirahamwe kanaka ryonyene naho ryoba ari OMS. Rero dufise ku muzirikanyi ico kibazo. Turiko turakorana n'abayobozi kugira tubone neza ko ibisata bitandukanye harimo amasengero, imihana, ibibanza abantu bugarijwemwo ari bonyene, ko twese twitegura kubera ko ari ikintu gishasha kandi tubandanya twiga imisi yose. Kazadimu Lombo Walter, umuyobozi w'ishami ry'ubuzima ku isi OMS mu Burundi. Turacyari kuri indwara ya coronavirus kuko amaleta atandukanye muri Afurika yamaze gufata ingamba zitandukanye kandi zikarishye zigamije gukumira ubukana bw'iki cyorezo. Afurika y'Epfo yatangaje ibihe bidasanzwe ku rwego rw'igihugu ndetse inaca ingendo zose ziva mu bihugu byazahajwe cyane n'iki cyorezo. Ni mu gihe kandi Kenya nayo yahagaritse ingendo nyinshi. Ni ibi byemezo bigamije kugerageza kugenzura iki cyorezo kuba cyakwirakwira henshi ku mugabane usanzwe ufite ibibazo mu nzego z'ubuzima zidashinga. Inkuru irambuye murayumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Ibihugu bitari munsi ya 27 nibyo byari bimaze kubonekamwo abagwaye umugera wa corona ku mugabane wa Afrika gushika ku mutaga w'uno munsi. Liberia aho bigeze kura abantu bagera ku 4,800 bahitanywe na Ebola hagati ya 2014 na 2015 kiri mu bihugu byatangaje ko habonetse umugwayi wa mbere wa corona uyu munsi nyene. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije Ejene Nabe yamenyekanye yuko afise uwo mugera mu gihe yaraherutse mu rugendo mu Suisse ku munsi wa gatanu. Tanzania nayo nyene yatangaje umugwayi wa mbere wa corona kuri uyu wa mbere. Uwo n'umukenyezi w'imyaka 46 yari yavuye mu gihugu c'Ububirigi ejo ku munsi w'Imana. Muri rusangi hamaze kuboneka abagwayi ba corona bagera ku 350 ku mugabane wa Afrika, nayo abamenyekanye mu bimaze guhitana ubu bagize kuri 7, abayikize nabo ni 42 nk'uko ibiharuro vy'ishirahamwe rijeje amagara y'abantu OMS rimenyesha. Abenshi muri abo bafashwe barimo abaje bava ku mugabane wa Buraya no muri Amerika ya ruguru. Afrika y'Epfo yamaze gutangaza ingingo zo kubuza kwinjira abavuye mu bihugu bimaze gufatwa n'ico kiza ca corona, co kimwe n'igihugu ca Kenya.
iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva no kuri Facebook live ndetse no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Kisoro FM muri Uganda. Saa moya zirabura iminota 11 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru areba akarere. Tugume ku makuru avugwa ku Burundi, ariko tuyahereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yirukanye abarundi bagera ku 1500 ivuga ko babaga muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Aba bantu biganjemo abagore n'abana n'abenegihugu b'u Burundi bari bamaze imyaka 2 bacumbikiwe mu turere twa Goma na Nyiragongo. Barashinjwa guteza impagarara mu gihugu kubera kwanga gukurikiza amategeko yacyo, arimo no kutagira ibyangombwa. Twashatse kumenya uko ibintu bimeze. Mugenzi wanjye Florentine Kwizera avugana na Jean Bosco Sebishyimbo, Minisitiri w'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, atangira amusobanurira abo birukanye n'impamvu. Nta buhungiro basaba, ahubwo ni abaturage bateje ingorane kubera ko ukwemera kwabo cyangwa se idini ryabo barimo bashaka gutangiza ntiribemerera kunyura kuri izi mashini zifata amafoto ngo babone amakara cyangwa se babone ibyangombwa HCR yabaha kugira ngo babe impunzi. Ibyo byose barabyanze. Rero dusanga yuko tutagumya kubika abantu nk'abo ngabo batagira n'ikintu kibaranga na kimwe, ahubwo twahisemo kuvuga tuti uyu munsi tubohereze baje iwabo. Uzumva akeneye kongera kuba muri Kongo afata ibyangombwa byose, asabe kuba muri Kongo, abe muri Kongo yubahiriza amategeko. Mwasanze ari bangahe? Ubu ngubu tuvugana ndi ku cyambu cyo kuri Goma, ndimo nohereza abaturage b'abarundi mu kuvuga 1500, harimo ababyeyi bagera muri 700, abana 500, abagabo nabo basigaye. Abo bantu bose baziye icarimwe canke baje kamwe kamwe? Mwomenye ivyabo bahora he? Bajaga baza bake nka 50, 40, 30 guhera umwaka w'2018. Hanyuma bakaba bahora he? Hano muri Goma bajaga barareba amakartier gaciriritse gaciye bugufi, bakifatira amazu bakariha nk'amadolari 3, amadolari 4, amadolari 5, ubundi bakaja muri teritwari ifatanye n'umujyi wa Goma yo twita Nyiragongo. Asigaye bakaja bahingira abaturage muri Nyiragongo kugira ngo barebe yuko babaho. Ni mwebwe mwabatororokanije abo bagira ku 1500 canke mwabamenye gute? Kada nta nubwo ari twewe twabashize hamwe, bishize hamwe ubwabo ngo bashaka gukora urwibutso sinzi rw'amakuba bashobora kuba barahuye nayo ubwo batangizaga iryo dini ryabo. Ubwo nibwo inzego z'umutekano zaje kumbyutsa saa 7 z'ijoro kwa gatanu, nja kureba aho bari, mpashira abapolisi bo kubarinda kugira ngo kugira wongera gusohoka. Noneho buca mu gitondo turi gushaka ibyo kurya, amazi meza yo kunywa. Ni gutyo mbese twaje kugira amahirwe yo kugira ngo tubashire hamwe. Muvugana bemeye yuko mubajana bagiye mu gihugu iwabo canke bababwira gute? Ubwo twabibabwiraga mu gitondo wasangaga ko batabyifuza, bakeneye yuko tubongerera wenda umunsi umwe cyangwa se 2, ariko abambere bamaze kwinjira mu bwato byahindutse, bose bagira akanyamuneza ko kuvuga ngo reka dutaha iwacu. Abategetsi b'u Burundi mwamaze kubabwira yuko mugiye kubashikiriza abantu babo? Twahaye raporo wa Kinshasa. Ubwo Kinshasa niyo yakomeje kuganira n'abayobozi b'u Burundi ku buryo ibikorwa byose biri gukorwa. U Burundi bwamaze guhabwa amakuru mbese no kwitegura kwakira abaturage babo. Jean Bosco Sebishyimbo, Minisitiri w'umutekano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Reka mbere yo kujya ku makuru yandi twabateguriye, tubanze tunyuze amaso ku butumwa bwanyu murimo gutanga ku bitekerezo ku makuru tubagezaho kuri indwara ya corona. Nibwo mukomeje kuvugaho. Witwa Jean Claude Migamba aragira ati indwara ifise umuvuduko udasanzwe kurusha n'izindi zose.
ni ugusenga imana idufashe kabisa. Naho uwitwa Nestor Niyimbona korona aragira ati korona ije itavyorosha kabisa, turabe kwikingira ku bana n'abantu benshi. Nibyo koko rero abashinzwe inzego z'ubuvuzi ku isi hose baragira inama abantu kwirinda ikivunge cy'abantu cyangwa se no kugira, ndetse bagakangurira abantu kugira isuku, cyane cyane y'intoki, gukaraba intoki kenshi bakoresheje isabune, kandi bakirinda no kwikora mu maso no gukurikiza inama z'abaganga. Mukomeze kandi mugire ibihe bikomeje byo kwirinda iyi ndwara iri ku isi yose nyine. Ariko mbararikire ibyo tubahishe mu runana ejo kuwa kabiri. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye inka yanjye ntibishoboka. Uyu si Budansi yarara? Budansi Karame. ntibishoboka. Byagenze bite? Yego, ese niwe papa? Niko si Budansi. Karame. ni 12:45 kuri BBC. Isango wayumvise rero ni ejo hano kuri BBC Gahuzamiryango. Reka noneho dusubire i Kigali ku makuru y'imikino na Jean Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri aya makuru yacu y'imikino. Icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi muri iki gihe no mu Rwanda cyarahageze kandi kibasira inzego zitandukanye. Mu rwego rw'imikino, shampiyona y'umupira w'amaguru yarasubitswe kugeza igihe hatangiwe amabwiriza mashya nayo azashingira ku muvuduko iyi ndwara izakomerezaho. Mu mupira w'amaguru kandi u Rwanda rwamaze gutangaza ko ruhagaritse kwitabira amarushanwa y'igikombe cya CHAN yagomba kubera muri Cameroon ku mpungenge za coronavirus, ndetse rukaba rutazitabira n'andi majonjora yose rwarimo. Muri basketball naho shampiyona y'igihugu yarahagaritswe, imikino ikazongera gusubukurwa hatanzwe ayandi mabwiriza. U Rwanda kandi rwagomba kwitabira amajonjora y'irushanwa nyafurika rya basketball rimwe ryitwa BAN, gusa byamaze gutangazwa ko u Rwanda rutakitabiriye kubera iyi virusi. Mu mukino wa volleyball, u Rwanda rwagombaga kwakira imikino nyafurika ya beach volleyball ikinirwa ku mucanga, ndetse n'ikipe y'abagabo yagomba kwitabira amarushanwa nk'aya azabera muri Sierra Leone, ariko nabwo rukaba rutakitabiriye. Mu mahanga naho coronavirus yarabahungabanyije mu rwego rw'imikino. Mu Bwongereza, nyuma yo gusubika irushanwa rikuru Premier League, haribazwa uburyo umwaka warangizwa. Hari abatangiye gutanga ibitekerezo by'uko irushanwa ryarangira uko rihagaze uyu munsi, Liverpool igahabwa igikombe dore ko yananikiye andi makipe yose. Gusa mu rwego rw'imibare byose biracyashoboka. Liverpool ishoboye gutsinda indi mikino 2 yakwegukana igikombe cyayo, ariko na Manchester City ikaba yagitwara mu gihe yatsinda imikino 9 isigaye, ariko na Liverpool ikayitsindwa uko yakabaye. Impaka ziracyari zose kandi birashoboka ko zakomeza, dore ko hari n'amakipe abona ko imikino 9 isigaye ishobora guhindura byinshi. Aya ni nk'aharanira kurangiza umwaka ari mu makipe 4 ya mbere yemererwa gukina Champions League, ndetse n'amaranira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ubwo twavugaga Liverpool, ikipe niyo byagaragaye ko ifite agaciro kanini ku isi. Liverpool ngo niyo ifite abakinnyi bafite agaciro kari hejuru ku isoko ugereranyije n'andi makipe yo ku mugabane w'Uburayi. Liverpool iza ku isonga n'agaciro ka miliyari 1,400,000 z'amayero, ikurikiwe na Manchester City ibarirwa agaciro ka miliyari 2,240,000. Amakipe abiri akomeye yo muri Espagne, Barcelona na Real Madrid, akurikiranye ku mwanya wa 3 n'uwa 4. Chelsea ni ya 5 naho Manchester United ikaba ya 6. Mu mukino wo gusiganwa mu modoka wa Formula 1, umukinnyi wa McLaren wari watahuweho indwara ya COVID-19 ngo aragenda yoroherwa. Uburwayi bw'umwe mu bakinnyi ba McLaren bwatumye irushanwa rya Australia Open bari bitabiriye rihagarikwa. Gusa ngo abagize ikipe yose bagomba kuguma mu kato mu gihe cy'ibyumweru 2 uhereye ku 5 w'icyumweru gishize. Mu mukino wa tennis naho nta rushanwa na rimwe rishobora kuba mbere y'itariki ya 2 z'ukwezi kwa 5, mu gihe yari yasubitswe kugeza ku itariki ya 20 z'ukwezi gutaha.
guhagarika imikino iyo ari yo yose ngo biri mu rwego rwo kwitwararika ubuzima bw'abakinnyi. Amarushanwa agomba kugirwaho ingaruka n'iki cyemezo ni nk'irya Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo na Barcelona. Turabashimye inshuti mwa kumwe natwe, ikiganiro cyacu natugisoreje mu ijoro ryiza. Jye Jean Claude Mwambutsa nawe ugira ijoro ryiza kandi nawe wakomeje guhitamo BBC Gahuzamiryango ugira ijoro ryiza. Ndi Prudence Ngiyumva.